Bakunzi b'imbonesha kure Argos, turabahaye mwaramutse na mwiriwe bivanye naho kira muntu aherereye. Ni Yosuwa mwene so abategurira ijambo ry'Imana kuri ino mbonesha kure. Turabahe kaze ku ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 12 ku murongo wa mbere turashikana ku murongo wa 5 dusome. Havuga ngo umumarayika akiza Petero Herode, maze nko muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mw'ishengero ngo bagire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye abayuda, ariyongeza afata na Petero, hari mu misi y'imitima itambiwe. Amaze kumufata amushira mw'ibohero, amuha abasoda 16 bo kumurinda ari bane agira ngo azamushikirize abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mw'ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Imana ishimwe. Dusenge. Mana data wa twese uri mw'ijuru, turanezerewe kandi turahimba ko twongeye akagahe. Uyu mwanya tugusabye ngo ubemwo mw'ijambo ryawe, bikunda ugendere uyu muntu aza kubwumviriza ubutumwa bwiza bugira ico bumufashije. Nanje unkoreremwo mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tuza kuvugana ijambo ry'Imana rivuga ngo ubushobozi bw'amasengesho. Aha tubonye umukozi w'Imana Petero afatwa n'umwami Herode, aramushira mw'ibohero. Ubwa mbere yafashe Yakobo, mbere aramwicisha n'inkota, abona ko abayuda babinezererewe. Ariko afashe Petero amushira mw'ibohero kugira ngo Pasika ivuyemwo azamushikiriza abayuda nawe yicwe. Imana dufasha cyane. Ariko ishengero Bibiliya yerekana yuko baciye baja hamwe baramusengera. Haleluya. Bamaze kumusengera, Bibiliya yerekana yuko umumarayika yaje. Petero we yabibona nk'inzozi, araza aramubwira ikumire ku mutamana wawe uhaguruka unkurikire. Petero aramukurikira, barenga irembo rya mbere, irya kabiri, aho hose imiryango yaguma yiyugurura. Bashitse ku irembo, umuryango wugajwe n'ivyuma uriyugurura. Petero n'abamarayika baratandukana. Umumarayika kiragenda, Petero aguma ngaho. Petero acabona yuko atari mu nzozi ahubwo ari vyo. Petero acagenda. Bibiliya ivuga yuko yagiye aho ishengero ryari kurasengera. Ageze ku muryango aradodora, umwigeme yitwa Rode aramwumva. Kubera akanyamuneza ntiyagenda kugurura, acagenda kubwira ishengero rya kurasenga ti Petero ari hano. Imana ishimwe cyane. Baranka kuvyemera, ariko uko Petero ashishikaye adodora ku muryango, baravyumva baraza kugurura, baranezerwa, baca ababwira uburyo byagenze. Imana ishimwe cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo ubushobozi bw'amasengesho. Amasengesho arahindura imigabo y'abadayimoni. Amasengesho arugurura ibintu byari vyugawe. Haleluya. Usomye mu byakozwe n'intumwa, turabona ikimazi c'amasengesho 16 ku murongo wa 25. Tubona Paulo na Sila bashizwe mw'ibohero, ngo mu gicugu baratangura gusenga, mu gicugu baratangura kuririmba. Haleluya. Muri uko gusenga, muri uko kuririmba, barashishikara. Inkomezi za mpwemu ziramanuka, indirimbo irashishikara, amasengesho. Paulo akabaza Sila ati Sila shishikara, nanje ndiko ndabandanya, turi kumwe. Amasengesho, indirimbo ziraririmbwa, ijuru riruguruka. Bibiliya yerekana ngo iminyororo yari ibaboshe iradohoka. Turi kumwe, ng'inzugi ziruguruka, ngo amatangure y'inzu aruguruka aranyiganga, isi iratigita. Haleluya. Bibiliya yerekana ko umusirikare yarabacunze, ngo yaciye azana aramurika, agira yizibura inkota yibaza ngo imbohe zose zacitse. Ariko Petero, Paulo na Sila baramubwira ati humura ntiwigire nabi, niho turi. Haleluya. Ubushobozi bw'amasengesho. Iyo umuntu ariko arasenga akadwebera agashishikara, hari ibintu by'inkomezi z'umutima bimanuka. Mu Kigiriki babyita pathos. Turi kumwe. Iyo umuntu ariko arasenga yejejwe agashishikara akaririmba, hari ibintu yumva. Turi kumwe.
si ibintu umengo ni ibintu bya bindi abantu bivugisha. Oya, mu masengesho n'inkomezi. Amasengesho arandura ibintu, akugura ibintu by'inzugi byugawe. Umuntu atahezagirwa mu rudaraza rwiwe agahezagirwa, umuntu byari byugaye bikugururwa, ibintu by'iminyororo biboha abantu bigacikagurika kubera amasengesho. Haleluya! N'amasengesho, mu masengesho harimo ubushobozi. Turi kumwe. Yakobo yanditse mu gicete ciwe igice cya 5 ku 13 havuga ngo nimba hariho umuntu muri mwebwe, turi kumwe, ngo arwaye aburaniwe nasenge. Hariho umuntu muri mwebwe aburaniwe naririmba ishimwe. Bisobanura ngo mu masengesho rw'ubushobozi bwo gukiza indwara, mu masengesho rw'ubushobozi bwo kuzura abapfuye, byose ni masengesho. Senga wa muntu w'Imana we. Dufise ikibazo muri iyi minsi, dufise ingorane mu mashengero, amadini aruzuye, ariko abakristo benshi ni bamayibo basegereza amasengesho, basaidia papa, basaidia mama ho gusenga ngo buzuzwe izi nkomezi z'umutima. Haleluya! Ugasanga umuntu ararushe, umuntu aguma yiruka mu byumba n'akabido k'amazi. Bene birarusha. Umuririmbyi yavuze ngo gukizwa nabi bitera umwaku. Uko ni gukizwa nabi, kandi yavuze ngo gukizwa nabi birarusha. Icompa mugatahura ubushobozi bw'amasengesho. Haleluya! Mu Kinyarwanda bavuga ngo ni ibintu bimeze nk'amashanyarazi. Iyo umuntu ariko arasenga yumva ijuru rikuguruka, ubushobozi bwa Mpwemu Yera bukamanuka, umuntu akavuga mu ndimi, umuntu akavugishwa. Kubera iki? Ubushobozi bw'amasengesho. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bibaza ngo by'impwemu ngo barabisha ijisho. Si ibyo ndiko ndavuga. By'impwemu ntibarabisha amaso, by'impwemu ntupimisha amaso y'umubiri, injiramwo woge. Turi kumwe. Ibintu by'amasengesho nibyo bitunze abantu. Yesu ari ku musozi Getsemane amaze kubona ko atakintu gikorwa dasenze, ngo ajana abigishwa biwe baja mu umugezi Kidironi, ngo baregera mu itongo ry'Getsemane. Yegera imbere gato, ariko abigishwa biwe ngo barisinzirira. Aragaruka arabaza atariko ntimurushe muba maso nanje basi n'isaha imwe. Yesu narutabare cyane. Yesu amaze kubona ko bitoroshe, amaze kubona inkoni, amaze kubona umubabaro, amaze kubihishurwa, Bibiliya ivuga ngo yegera imbere gato aravuga amarasenga. Ntibyari byoroshe. Umumarayika araza ngo amwongera inkomezi muri ayo masengesho nyene. Sema amina. Ni mu masengesho duhindurwa, ni mu masengesho umuntu akura. Amasengesho arakuza umuntu, umuntu agakura mu by'impwemu, umuntu agakomeza. Usomye muri Luka, muri Luka 22 ku murongo 39 tubona yuko amasengesho aturinda kuja mu mosha mabi. Senga kugira ngo ntuje mu mosha mabi. Haleluya! Yesu yababwiye abigishwa biwe ngo nimusenge ntimuje mu mosha mabi. Mu masengesho no twambika inkomezi. Mwibuke Yesu mu bugaragwa amaze iminsi 40 n'amajoro 40, niko Bibiliya twereka. Umugwaniza araza aramugeza, ariko habonetse insinzi kubera yavuye mu masengesho. Imana ishimwe cyane. Usomye mu Byakozwe n'Intumwa nyene 2 ku murongo wa mbere, tubona intumwa n'abigishwa bose bari hamwe, bari mu masengesho. Birivuga ngo hari mu nzu yo hejuru ku munsi wa Pentekote ugeze, ngo bumva igihinda. Umuntu wese agaragara k'ikintu c'ikibengebenge ku mutwe c'umuriro, batangura kuvugishwa. Umviriza, Petero niho yarari n'aba Yohana, umuntu wese atangura kuvugishwa mu ndimi. Umviriza, kuvugisha ntitubihabwa n'amashuri. Iyo teoloji yawe utasenga uzosambana nk'abandi. Uri docteur en theologie ariko nutasenga ntibizokubuza kusambana. Uri docteur en theologie ariko nutasenga bizokunanira. Imana utabare cyane. Mukozi w'Imana senga. Dufise ikibazo muri iyi minsi, abapasteri benshi, abigira ngo abakozi b'Imana benshi bashize imbere theologie, bashize imbere amashuri. Ariko Bibiliya iratwereka ko abakozi b'Imana ba kera, uyu Petero aba Yohana barabarobye, ariko Yesu arabwira nkurikira. Imana itabare cyane. Mukozi w'Imana,
mwene data unkurikirana uyoboye ishengero rya Kristo rimeze nk'amavuta y'inka. Amavuta y'inka uyashize mu biganza ugatega izuba, mu mwanya mutoya azoyaga arahera neza. Turi kumwe. Ikibazo nuko abakozi b'Imana benshi bambara amakoti bagasigura, ariko umwanya wo gusenga ntawo bafise. Ishengero ryarumye mu mpwemu, ishengero barongoye nta mavuta rigira. Kubera iki? Nabo nta mavuta bagira. Mana itabare cyane. Umviriza nakubwira, mukozi w'Imana niwishinga intore y'umutsima, saa sita ubugari, ku mugoroba ubugari, mu gatondo icayi, ku mugoroba uko niwishinga ivyo ukaburongoye ishengero, umenya yuko iyo shengero urongoye ntaco uzorimarira. Ariko ikigira ikimazi cyo mu masengesho, haleluya, ikigira ikimazi twebera, erega ubushobozi bwa Mwamira tuburonkera mu masengesho, nta kindi. Turi kumwe. Usomye mu Filipi, Paulo yabandikiye ababwira yuko bakwiye gukura mu rukundo no mu bwenge. Mu masengesho niho dukurira, umuntu w'Imana gakura biciye mu masengesho. Yemwe mw'abantu mwabigize umwuga, gusenga mwabigize umwuga, Imana ibahezagire. Muri iki gihe wa musore nutasenga uzomera nk'abandi, wa mwigeme gera Imana ikwatira ibanga ry'ivyo ugomba. Haleluya. Paulo yandikiye ab'Ikolosayi ababwira ngo musengere abakozi b'Imana kugira ngo ibikorwa vyaguke. Mu masengesho harimo ubushobozi, nibwo niko nababwira. Haleluya. Umviriza, ngomba kugukundisha gusenga. Boha ego birarusha, ni nko kwita mu muriro, ariko birimye ikimazi. Turi kumwe, tugomba dusenga Imana. Mukozi w'Imana unkurikira mwene data, mu bushobozi bw'amasengesho, umuririmbyi yavuze ngo ni bombe ikomeye cyane. Kandi umuririmbyi yavuze ngo amasengesho ndayakunda kuko ahindura ibihe kandi ahindura kazoza. Muri amasengesho niho dufata mpiri tugacagagura, tukarandura imigabo n'imigambi y'abadayimoni igafatwa mpiri. Turi kumwe. Senga ni inyungu yawe. Senga harimo ubushobozi. Egera Imana, reka kuba umunebwe, shishikara. Mu gusenga niho umuntu akura mu mpemu. Turi kumwe. Tugomba turangize. Ngomba nkubwira ikintu kimwe. Yesu ku musaraba hajya yari yafashwe, arinze avuga ngo data n'iki kikumpebesheje, hajya byari byakomeye. Ariko mu masengesho yagize yahawe inkomezi zo kwihanganira umusaraba. Mu masengesho yagize yahawe inkomezi zo kwihanganira imibabaro yose biciye mu masengesho. None rero tugomba dusenga Imana. Ni umwanya wawe, ureke guta umwanya ariko ufata akanya ko gusenga Imana. Ivyo bibazo, iyo mitwaro ufise, izo ntambara urimo, senga bizohera. Senga Imana izokuneshereza. Imana igutabare cyane kandi Imana iguhezagire. Nuko ndarangije, tugomba dusenga Imana. Mu masengesho harimo ubushobozi. Ibi bintu nabikubwiye mu Kigiriki bavyita pathos. Ni ibintu by'inkomezi, ni ibintu by'umuriro, ni ibintu by'ububasha turiko turasenga duhabwa. Abadayimoni bagatinya. Isi nizogutinya nutasenga. Ariko ni wasenga, mu gusenga duhindurwa ibishirira byakwa mu muriro. Abadayimoni bagatinya. Haleluya. Tugomba dusenga Imana. Ni umwanya wawe rero dusenga Imana. Mana data wa twese turagushimiye, turagukengurukiye mw'ijambo ryawe. Turagushimiye ko ijambo ryawe ari ububasha nishirore, ijambo ryawe n'ubushobozi n'umunzane. Ndasengeye umusore, uyu mugabo, uyu mwigeme n'uyu mugore, ubakundishe gusenga, babigira igikorwa ca buri munsi, kuko umuririmbyi yavuze ngo gusenga nibwo buzima, gusenga n'imibereho. Urakoze Mwami, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amena. Bakunzi bimbonesha kure Argos, turabashimiye. Yesu abahezagire naho ubutaha mugira umugisha.